ego tuzoja Montreal, Ottawa, tuzoja Vancouver, tuzoja Edmonton na Toronto. Igikorwa dusanzwe dukora nyene cyo gutazira no guhimbaza Imana mu mpano zo kuririmba kandi no gusigura ijambo ry'Imana. Inteye iteka no guherekeza umuvyeyi. Mujanye n'umuryango wose kubwa wiyumva gute muri kumwe n'abana kare mwa mujana muri mwenye? Ndaryohe cyane umunezero udasanzwe kubera ko n'ijambo ry'Imana ravuga ngo jewe n'umuryango wanje tuzokorera Imana. Nukuri ni umunezero udasanzwe, ni ikindi kintu ciyongeye ko gusumba ko twara tubikora. Uramukije? Amahoro cyane. Mumeze neza? Tumeze neza cyane. Twabonye ku kibuga c'indege muri kumwe n'umuryango. Ego. Mbega mugiye hehe? Mugiye gukora iki? Tugiye mu rugendo rw'ijana butumwa nkuko twama tubikora. Tugiye mu gihugu ca Canada. Tuzogendera mu bisagara bitandukanye tuvuga ubutumwa turirimba. Ego nkuko mubibona n'umuryango Imana yaduhaye nk'umugisha. Muzomara igihe kingana gute canke mugiye kubayo burundu? Tuzomarayo gihe gito kingana n'ukwezi n'imisi mikeya. Kujana n'umuryango wawe uno munsi nuwahe umunezero ubufise cyane cyane ko kare wahora ugenda muri kumwe n'umufasha wawe ariko no munsi mugiye muri nka team ya famille? Turanezerewe kubera ko buri gihe tugiye je n'umufasha wanje abana baradukumbura hanyuma bakatubaza none ko mwaba mugenda mukadusiga twenyene twe tuzojana ryari. Twababwira ati Imana ya papa na mama kuri yo ico ni kibazo gito cyane, ni musenge kandi natwe turavyifuza umunsi yuguruye umuryango tuzogenda. Rero Imana yabikoze. Nibiba vyoroshe byabafashe procedure ingana gute kugira ngo ushobore kuronka urusha rwo gutwara umuryango wose? Muri rusange niba vyoroshe ariko kubera ko igihe cyabyo cyari kigeze Imana yaravyoroheje. Twaragize demande nkuko abandi bagira demande, turababwira abo turi bo nico tugiye gukora pendant séjour yacu hanyuma Imana irugurura. Ni igihugu cyane tuvuga ko wakurimwe amateka cyane muri za 2010 no munsi ugiye muri 2026. Ni cyahe kintu ugiye kubashikiriza gisumba mbere yaho? Kuba ndi kumwe n'umuryango dusangiye dukora igikorwa nkuko mumaze iminsi mubibona kuri Tent of Praise no kuzindi mbuga. Ni message ubwayo yo kubwira umuryango ko birashoboka kugira umutima umwe no kugira imbono imwe, hanyuma nk'abavyeyi umwanya bidufata kugira ngo twankadre abana bacu mu maspe atandukanye y'ubuzima ariko harimwo n'igikorwa c'umuhamagaro Imana yaduhaye. Uzoja mu bisagara bingana gute? Ni cyahe gikorwa nyamukuru gitumye muva ngaha mugiye gukora hari? Ego tuzoja Montreal, Ottawa, tuzoja Vancouver, tuzoja Edmonton na Toronto. Muri rusange n'ibyo bisagara bikuru tuzojamo. Igikorwa tuzoba tugiye gukora ni igikorwa dusanzwe dukora nyene cyo gutazira no guhimbaza Imana mu mpano zo kuririmba kandi no gusigura ijambo ry'Imana. Tuzohura n'imigwi itandukanye, abakozi b'Imana, abajene, abaririmbyi, dusangire nabo umutima wo gukorera Imana kandi tubibutse umuhamagara Imana yaduhaye nk'abarundi wo kwamamaza ijambo ry'Imana n'igikorwa c'ikanguro Imana yavuze ku gihugu cacu. Mu bana mufise bane bafise impano zimwe zo kuririmba canke ziratandukanye? Nyinshi barazihurizako. N'abacuranzi bose bavuza piano bararirimba bose, hanyuma hakabamwo n'umubassiste n'umubatteur bagerageza gukora ibitandukanye. Hanyuma la grande fille hariya nawe arafise indoto yo kuvuza violon na guitare acoustique arayikunda. Ubwo vuba muzobona izindi mpano. Twizere ko
mu gihe utazoba ugihari hazoba hariho ubo tuvuga ati aba bamuye iki kuri Sabavyara canke kuri Mama Bavyara? Cyane gose izo ndoto nazigize kuva kera, kuva ntaranaronka umuryango. Hari umuryango rukristo, Imana yampaye iyo nyota n'umuhamagaro wo kubaka ico Imana yampaye nkagitransmeta, nkagiha abajeune, abakiri bato, abajeune bageze mu bigero. Ubu rero vy'ukuri ndi fier no kuba ndiko ndashira mu nzira uruvyaro rwanje, abana b'amaraso, kugira ngo nabo babandanye ico gikorwa. Ni mu gihe tureka kubona kuri social media muriko muratanguza fondation mu Kanyosha y'inyubako ya Eglise, mbega vyo bimeze gute uno munsi? Igikorwa kiriko kiraje imbere cyane kandi turagishimira Imana, dushimira n'abariko baradufata mu mugongo, badusengera, batanga n'uburyo kuko ibyatubaye ko byarabakoze ku mutima. Rero tubabwiye ngo hari igikorwa tuko turakora kijanye n'ikibanza Imana yaduhaye, birabashimisha cyane, bakitaba mu buryo bushimishije kugira ngo badushigikire. Kiriko kiragenda neza rero igikorwa cy'inyubako. Kanguro riko rirakogwa kw'isi yose cyane cyane mu Burundi. Bamwe mu bakozi b'Imana, Chris Ndikumana yaragize igikorane ciza. Uno munsi namwe mugiye mu mahanga kubandanya ibikorwa. Ubona bimeze gute mu Kanguro cyane cyane riko rirahera mu gihugu cyacu? By'ukuri jewe n'umunezero kandi nishitswa ry'ico Imana yavuze muri iki gihugu. Message nayironse nkiri muto ncitaba umuhamagaro, maze Imana imaze kumpuza n'umuhisi Apotre Ndaruhutse David, fondateur wa Ministère du Réveil en Afrique au Burundi, na Église vivante de Jésus-Christ, ifise icicaro gikuru kwijabe. Rero ibiriko biraba, Imana yanzanye muri urwo rugendo nkiri muto, ndiko ndakura, kubona evangeliste Chris Ndikumana yarakiriye umutima kandi mu buryo bw'umwihariko atahura ico gikorwa Imana yavuze ku Burundi. Hanyuma rimwe na rimwe nkuko mubibona nkaba nifatanya nawe muri ico gikorwa, n'umunezero udasanzwe kandi rinishitswa ry'ico Imana yavuze kuri iki gihugu no ku mahanga. Ni bwahe butumwa ubwanyu mushobora kugenera cyane cyane aba muri Canada mugiye gukorera imirimo yanyu muri kino gihe? Turi abakozi bo kwisaha ya nyuma nk'umuryango. Turashima Imana iduha utu turyo two kuza gusangira namwe ijambo ry'Imana nk'abarundi kandi nk'abaserukira aka karere, iyi region vigizwe n'ibihugu bitandukanye. Turazi ko dusangayo amakominote atandukanye asanzwe yumviriza ibikorwa dukora, byaba iby'isigurabutumwa cyangwa iby'indirimbo. Turaje kubana namwe kandi tubafitiye igishika no gusangira namwe ibihe byo guhimbaza no gutazira Imana hamwe no gusangira ijambo ry'Imana no kwibukanya ko Imana ifise umugambi kuri aka karere kacu. Ibihungabana Satani ntashobora kureka kubihungabanya, ariko dufise isezerano ko bizofata umurongo kandi ubutumwa bwiza buzokwira hose, maze abantu bakabohoka, imiryango igasubira hamwe, abantu bakumvira Imana, bagakunda Imana, ubuzima bwabo bugahinduka. Rero turabashimiye kwikaze muduha, igishika mudufitiye, natwe turabakunda. Imana ibahezagire.